Par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération. Israël ifise ibigwanisho ruhonyanganda yego canke oya? Israeli ntinarabwa n'amasezerano yo kugabanya ibigwanisho ruhonyanganda yego canke oya? Israeli igerageza kuja hanze y'amasezerano mpuzamakungu ya nucleaire yego canke oya? None kubera ko atana kimwe kivugwa kuri Israeli kubijanye n'ibigwanisho ruhonyanganda? Jewe sinemera bavuga ko Israeli ifise uburenganzira bwo kwivuna kandi ariyo yataka ibindi bihugu. Ni Israeli ifise ibigwanisho ruhonyanganda. Ni Israeli yigenza ku bindi bihugu bibanye mu kugerageza kubitera. Israeli yateye Liban, Israeli yateye Syria, Israeli irikira kora genocide mu gace ka Gaza. Benshi barashavuye n'imyitwarire ya Israeli. Aba bantu bita ngo n'ubwoko bw'Imana, murayizi Imana ya Israeli ni nayo Mana batwigishije, Imana batureresheje, Imana badukangishije, Imana ya Israeli. Buri muntu wese atinya Imana ya Israeli, Imana ihana bibaye ngombwa ikanica. Israeli ni igihugu gitera ibindi bihugu ntihagire uvuga. Israeli ni igihugu cica inzira karengane, abana, abagore, abatama n'abatamakazi ntihagire uvuga. Womengana abantu badakogwako, abantu batandukanye n'abandi. Womenga ntibava amaraso nk'ay'abandi, amaraso y'abanyapalestina, Gaza, Liban, Syria, Irani womenga atandukanye n'ay'abayahudi. Hari ibintu bitangaje ariko bahungu nimikangure, murindiriye iki kugira mubone ko batubeshe? Ubwo nta mahenyu mubona muri Imana ya Israeli batuzaniye kweri? Hari abantu ngaha baca batangira kuntuka ngo ibyo ngo vyihoze ngo birakurengeye. Bene wacu harimo hypocrisy idasanzwe, harimo ububeshi butagira uko bungana. Aba bagabo b'abayahudi barica atacamira, natwe twabafashe nk'abantu beranda, abantu b'Imana, Imana y'urukundo. Imwe nyene batwigishije murayizi. Ariko ivyo bariko barakora nta numwe atabibona kiretse abo ubwenge bucuritse badashaka kubona ukuri. Bariko barica kugira bikingire ikirere cabo, bagisakaje dome de fer ku buryo bw'uko misile ziva mu bindi bihugu zitigira zibahungabanya, nubwo Irani rikirabaha isomo rikomeye muri no minsi. Mu gihe bariko barahohotera ibindi bihugu, twe turi mu masengero turirimba ngo Yerusalemu, ngo Yerusalemu, ngo Yerusalemu. Abani nabo batwigishije ngo niwe akubitwa ikofe rimwe ku musaya, ahubwo uzotege n'uyundi bawutabire kwirindi. Nivyo bakora wapi? Wishe umuyahudi umwe bo bica igihumbi. Niho ubonera manipulation bakoresheje kugira baducuri ku bwonko. Batwigishije ngo niwicisha bugufi Imana ya Israeli izoguhorera, mbere unaronke n'agashimwe ko kuja mwijuru. Niyo mpamvu ubona tunarenganijwe twinumira ngo Imana izoduhorera. Ni nayo mpamvu ubona turenganijwe bitunanira guhaguruka tukagwanira uburenganzira bwacu. Batugize abaja ku rugero rwaho bitunanira kuva hasi ngo tugwanire iteka n'icubahiro batunyaze. Hari n'abazi ko Yerusalemu ari mwijuru, harabazi ko Israeli ari igihugu c'isezerano Imana yagabiye buno bwoko bw'abayahudi, ati ni mube ngaha uzobakorako nze ndamwereka icondi. Harababizi gutyo kuko nyina arivyo bigishijwe, n'ubu nivyo bigisha mu mashure, mu masengero. Hari n'abapasteri b'abahemu bafasha muri kino gikorwa ca manipulation mu kubemeza ko iwanya atari ngaha ku isi ahubwo ari mwijuru. Vyose n'ububeshi, aya n'amanyanga bakoresheje kugira bomora abandi. Baje birukana abanyapalestina bigenza ku bindi bihugu nka Liban, bateza umutekano muke muri Moyen-Orient hose. Natwe turakoma amashi tukabashigikira mu gihe bica n'uruyoya inzira karengana itazi kizira. Oh Israeli, oh Israeli Mana yanje. Harabavuga ko iyi ntambara iri kiraba hagati ya Israeli na Iran yahanuwe ngo muri Bibiliya mu myaka ya kera. Yahanuwe nande? Ubwo se n'ububeshi bugamije gutera ubwoba bamwe bugaha Israeli uburenganzira bwo kwica ubwo bashatse.
abayahudi si ubwoko bw'Imana, ariko kumbure bivana n'Imana bavuze. Aba n'ibiremwa nk'ibindi, ntibakwiye kuyifata nk'uko ari ntakogwako. Jesi ndiko ndabwira abayahudi kubera ko nta kirundi bumva, ahubwo ndiko ndabwira wewe wumva ikirundi, wowe wiriko uraririmba ngo Yerusalemu Yerusalemu Yerusalemu, ugashigikira aba bantu mu bwicanyi bariko barakorera abandi bitwaje ngo n'ubwoko bw'Imana. Ndiko ndabwira wewe wigishijwe ko Imana ya Ibrahimu, Izahake ariyo Mana ikwiye kuganza izindi mana zose, izindi zigakurwa ko zikavaho. Icyumviro c'Imana imwe, Imana isumba vyose, yaremye ijuru n'isi, iri mu muntu ariko imushiriraho ijuru n'umuriro, bizokora guhera ku munsi w'imperuka. Aho abakoze neza bazoronka agashimwe ko kuja mu ijuru, abakoze nabi nabo bakaja mu muriro. Iki ni icyumviro gishingiye ku kinyoma. Amadini yose yigisha Imana imwe, duhere ko Abanya-Israeli nyene n'idini ryabo rya Judaisme, ryabyaye Christianisme, havuka Islam. Aya madini yose ashimikiye ku Mana y'ikinyoma. Ushaka unyanke canke nkunde, ikinyoma twabayemwo imyaka irenga 2000 birakwiye ko tukivamwo tukabona ukuri. Mwibuke aya madini yose nta na rimwe ryavukiye muri Afrika, yose n'amadini yabaye importe. Aya n'amadini yaje mu gihe Afrika wari umugabane w'amahoro, urukundo, umugabane warangwa n'iterambere ridasanzwe. Ibi nama nabivuze nuko tudashaka kumenya kahise, nuko tudashaka kumenya kahise ko umugabane wacu wa Afrika. Ico badukundishije, batwigishije ni igitabo ca Bibiliya, igitabo gishigikira aya mafuti yabo. Bagishikana zino nyigisho zabo muri Afrika, badutegetse guheba imyemerere yacu. Bakoresheje amayeri birakunda imyemerere yabo iratwinjiramo nk'umugera, dutandukana n'imyemerere kavukire twari dufise. Tuba turahemukiye Imana yacu, tuba duhemukiye sokuru. Ibi bikimara kuba, Umunyafrika yabaye ikivume kuko yarahimutse. Twabaye nk'agati kari hagati mu ruzi kadafise aho kifadikiza. None sivyo, kubera ko igiti giciye imizi kiruma, natwe twarumye. Ni bangahe mu Burundi bazi neza ko kubandwa ari imigirwa ya shetani? Ni bangahe mu Burundi bazi neza ko kiranga yari umukozi wa shetani? Ni benshi. Ariko mu idini ry'iwacu, idini kavukire, idini rya Ntare Rushatsi, idini rya Ntare Rugamba, idini rya Myezi Gisabo n'abandi, twarasenga. Kandi mu gusenga kubandwa wari umugiga umwe muyo twakoresha mu kuduhuza n'Imana. Ibaze rero kubahuka ukavuga ko kubandwa ari umugiga wa shetani, ugahuza kiranga na shetani. Ariko ntubusuzuguye izi ntwari zacu, izi ntwari zaduhaye Uburundi bwacu, Uburundi buhire. Batwambaye umwambaro wa Afrika, baduhindura abanyaburaya, dutakaza akaranga kacu, dutakaza icubahiro n'iteka twari dufise, twemera kuba Abanya-Israeli. Hanyuma uzumva ngo hokogwa iki ngo Afrika itera imbere? Wewe ushobora gutera imbere gute mu gihe utaniyizi mu vy'ukuri? Baraducuritse mu mitwe, misiyo yabo barahejeje. Ariko bitebuke, Imana ya Afrika izokongera yigaragaze nk'Imana. Imana ya Afrika yaboneye izuba izindi, izokongera kuduha inkomezi, twongere kuba Abanyafrika nyabo.